ninde muntu yoba yaje Bujumbura ukagendura mu kwega mutaburira imbuzu ngugiye kumwuriza mu muduka. Zo ni sinye eloka zo kubuziranenge butari ngaha. Nico kimwe na biriya bintu by'amatukutuku n'amapikipiki yaje ngaha byaravuzwe ko byinshi. Nico kimwe nari amazu atubahiriza abantu ntibashobora kubona bati umuntu baramutwaye iki imetero, mugabo hajya ntibamenya yuko iyo ubuziranenge bwubahirijwe nk'ivyo by'imiduga amagara y'abantu arakingirwa, ibisida biragabanuka. Abantu birirwa baridoga hose, mugende murabe amabisi, ugenda wiyambariye agahuzu ugiye kubugeni cyangwa iki kagatabuka. Ivyo byose twari tukwiye kubigenzura hagakora intuze ziriho. Ivyo ntibikunda. Kuva no munsi turamaze kubivugana n'abari muri Ministère ya Sécurité Publique. Bajya abantu bagenda benena ku makamyo ngo bagende. Haje umuntu aje yamaze kunyugwa n'akameremere k'ubuziranenge aravuga ati nta kigenda. Tugiye gusaba ababijejwe. Bajya abantu bagenda barenena ku makamyo. Bajya abantu bagira mauvais chargement. Bazana amakara ugasanga ararenze ko. Bijya byose ni ibintu byerekana yuko ubuziranenge atari byiza. Umuntu arafata bisi yaja imakamba, yaja Ngozi, yaja Gitega, yaja mu Rutana, agashika mu nzira akagomba kwihagarika akaja mu gisanze. Cyo bisigaye ahantu hake cyane. Nk'ibi turahamagarira leta yuko hoba de toilette publique zishobora no kuzana n'amafaranga. Umuntu yodondagura byinshi ndiyoheza. Mugabo ngira ngaruke ku kintu twarasavye, twabonye yuko ata efe cyagize. Hari mu kwicenda cyangwa mu kumunani twari twasavye yuko aba bantu barima rengarenga mu gisagara cya Bujumbura cyangwa ahandi bareka kuvomeza amazi yo mu miserege. Mugabo byagumye kwa kundi. Hajya twebwe turazi ingaruka mbi z'ivyo bintu. Tugiye kuvugana na administration idufashe ivyo bintu bihagarare. Abantu utazi yo bakoreye ibintu ibitumbura iki hagera amasaha yo gusohoka ku mashuri bakaba baratonzeho abanyeshuri bagafungura ibintu batazi yo byavuye bishobora no kubagirira nabi. Ivyo byose ni vyerekana yuko ubuziranenge atari sawa.